ndabaramukije abanywanyi mwese musanzwe mukurikirana kuri TV Monde Songe nkabongira ko ndabaha ikaze mu gukurikirana ibiganiro bigiye kuza biraca hano. Ibiganiro bifise umutwe uvuga ngo turondere ubwami bw'Imana bwa mbere. Uwo n'umurongo nifashishije uri muri Bibiliya igabana muri Matayo igabana ca 6 umurongo 33. Mu science bavuga ngo mu gifaransa cherchons d'abord l'harmonie intérieure. Muri philosophie bavuga cherchons d'abord la paix intérieure. Ni ukuvuga ikiba kivugwa ni kimwe ariko hagakoreshwa amaterme atandukanye bivanye n'intumbero abantu baba bafise. Rero muri no gukurikirana ibiganiro, ikiganiro ca mbere ndagomba ubwa mbere na mbere gishimikire ku bikoresho bikoreshwa kugira ngo tubone ubwami bw'Imana. Navuze ubwami bw'Imana kuko igitigiri nyamwinshi c'abantu baremera Imana, yabari mu madini atandukanye bose baremera Imana, ariko kandi ibitabo bimwe byose barakwereka neza ko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Mvuze twebwe mvuze abantu bose twebwe turi hamwe. Mvuze n'umwe muri rudende cyamvuga ko ubwami bw'Imana buri muri jewe. Ndiko mbwira aho umwe cyamvuga nti ubwami bw'Imana buri muri wewe. Muri Bibiliya hariho umurongo uvuga aho ubwami bw'Imana buri, ni muri Luka igabana ca 17 umurongo 21. Umuntu yifasha guca zingura gasoma mu ndimi zose byanditsemo. Rero ivyo bikoresho nkeneye ko tubanza kuvugana mbere yuko tubonde ubwami bw'Imana, kuko ni byiza ko imbere yuko umuntu akora ikintu arakenera ibikoresho. Novuga nk'akarorero, iyo twese tuguze amapareye cyangwa ati ni igikoresho bwa mbere, nk'akarorero ni kamera. Ngaha ndiko ndavuga ko ibiganiro hari kamera ndiko nakoresha mu gufata n'amasanamu. Burya ntacyo ubwanjye sinzi kuyikoresha, ariko ndashaka kuvyiga. Hariho ubundi azi kuyikoresha, arafata amasanamu neza, agafata n'amafoto neza gusumba jewe ntazi kuyikoresha. Bisigura rero na bino bikoresho hari igihe usanga utabizi, ugasanga ntaho ubizi nawe ugasanga bikoresha nabi, kuko iyo bikoze nabi bizana ingorane, bikoreshwe neza naho bikazana ituze, amahoro. Rero ivyo bikoresho nagomba tubirabire hamwe. Igikoresho ca mbere ni igikoresho no kwita maranga umubiri. Umubiri ni nk'uko mumbona mpagaze hano. Jewe nawe wewe urakwikina kiganiro twavutse turi abantu batoye, ku buryo umuntu yarushaka guterura n'ukuboko kumwe ikiganza wanashima. Usanga umuntu abapima hagati y'ibiro 2.5 n'ibiro 5. Uno mubiri bivanye n'ifunguro twagiye turafungura, umubiri warakuze, uravamo ikigabo kingana nk'uko ungana, uravamo nawe ugaba canke umupfaso ungana nk'uko ungana. Ni kubera ibifunguro wafunguye. Ni kuvuga rero yandi majambo, umubiri ni urufatangana n'ibifunguro umuntu agenda arafungura. Ico no kwita mu gifaransa, le corps c'est une accumulation de la nourriture. Ico ni igikoresho ca mbere umuntu akoresha mu kurinda ubwami bw'Imana. Igikoresho gira kabiri ni igikoresho gifise amazina atandukanye bivanye n'intumbero umuntu afise, bivanye n'amazina abantu babita. Ndavuga mu batanga gutora cyane ico gikoresho n'abo bita abafilosofe. Niyo batanze nane ama science tubona niba bitoye no bafatira kuri ko n'abantu babiri bari baracane mu bantu bazi gukoresha igikoresho, bazi gutekereza, kwiyumvira. Ico gikoresho cyitwa mu gifaransa muri religion madini bacita esprit, muri philosophie bacita mental, abapsikologe bacita psychisme, mu kirundi mucita roho, ariko ari n'indi mvugo mu kindi bakoresha bavuga ngo umutima. Umutima tuvuze uyu iyiye kigipompa amaraso
ahubwo umutima bashatse kuvuga iroho. Rero icyo ni igikoresho gira kabiri. Uti nacyo kimeze gute? Jewe nawe igihe twavuka navuze ko tukiri bato kandi twaba tuzi no kuvuga. Uburyo bwo twakoresha mu guhanahana amakuru n'abasanzwe tubana abavyeyi n'abakikuje yari induru. Umwana ararira umuvyeyi akamya ati iyi nduru umwana avugije ni inzara canke y'urwaye. Abavyeyi bo baca bayumva umwana yaritse afata umwana kwa canke arashonje canke aha namerewe neza. Nk'abantu bizi ibintu by'indwara z'abana basanzwe bizi amakayi y'abana bakoresha kugira ngo bavugane n'abantu bari hasi. Rero bivanye n'aho umuntu yagiye arakurira n'abana babana, umuntu arafata ururimi akavuga ururimi. Ni ukuvuga iyo roho ni ubushobozi ubwonko bwacu bufise bwo gufata amajambo n'amarangamutima y'abantu basanzwe babana. Ubu jewe ndiko ndakoresha n'Ikirundi ni kubera ko nakuriye abavyeyi banje n'abana basanzwe banje bose bakoresha n'ururimi. Nico gituma ndakoresha n'Ikirundi. Igifaransa ndakivuga kubera ko nacitse ku ishuri nabikize mu buryo nyene. Ni ukuvuga rero novuga nti roho nayo ni urufatangane rw'amakuru umuntu akura ahantu asanzwe ari. Mu gifaransa novuga ngo l'esprit c'est une accumulation des informations. Igikoresho gira gatatu kiragoye gusigwa mu majambo ariko twaba twabikoze ariko ugasanga n'ibintu bikora nabi ariko niko babiri hariho ibintu bisanzwe bidashobora n'amajambo ariko nagerageza kubisigura umuntu akumva muri we icyo umushatse kuvuga. Igikoresho gira gatatu nico no kwita mu gifaransa energie, mu Kirundi no cyita imbaraga. Iyi energie arizo mbaraga niyo iha umuvuduko umubiri ukorerako. Kuko iyo umuntu anezerewe haba hari ubundi muvuduko umubiri ukorako. Cyangwa umuntu ashavuye agomba ahangane n'ikintu ari ukuntu umuntu abanza gukora umutima ugatera cyane agahema yaragutsa nk'umuntu yiteguye gupfa kurwana. Niyo ya energie ihinduka zambaraga. Iyi energie irakorana na roho kenshi abavuze turakunda kugifatanya ugatanga roho na n'imbaraga birafatanya kuko umubiri ni ugaragaza ibiri muri roho. Uko navuze ko roho ari ububiko bw'amakuru umuntu aronka bivanye n'aho yakuriye canke n'aho bagendana. Ivyo bikoresho rero novuga nti aho twakuriye n'amashure twizeko baduhatira kwiga ntavyo bigera bigisha. Mu mashuri babyigisha kubera ko uwazanye amashuri yarafise intumbero, yarafise intumbero zo kurema abantu baciye ubwenge ntabe namba. Intumbero yarafise yari uko arema abantu batazi kwiyumvira, kuko abantu bamwe navuga abantu baravuze ko batoye iroho bo n'abantu bazwi cyane ko abantu bazi gutekereza kwiyumvira. Gutekereza naco ni igikorwa gikorwa n'umuntu kinagoye barashima mbere kuko n'umuntu kabisa umwanya kandi n'abantu usanga mbere bakubona ko ndakwibera bari bonyene akumva ateka rero umuntu wenyene ari wenyene abo nibo baba bafise bashaka kuba philosophe. Rero iki gikoresho cha esprit nico ndakwisunga cyane kuko nico cyonyine dukoresha mu gutahura bino bindi. Kuko mvuze esprit mu bisanzwe kandi ko ndavuga navuze umubiri niki esprit nayo ariyo roho na majambo ndiko ndavuga. Aya majambo ndiko ndavuga n'amajambo n'amajwi ariko bibaye muri dufise aya majwi arafise insiguro habwe mu muco Kirundi ariko cyabita Kirundi kuko mpinduye kavuga urundi rurimi ubundi acabyumva akakwateka kuvuga n'ururimi mugabo tumvikana amajwi nk'akaroro mvuga urundi rurimi uko umuntu ariko avuga Ikirundi atavuga ururimi arumva ko ndiko ndavuga none ndiko ndavuga kubera yumva ijwi rero niragira insiguro bivanye n'umuco umuntu aba yakuriyemo. Hano baca bavuga ngo anashimbe umuntu ni icana c'umuco yakuriyemo. L'homme est le produit de la culture. Rero iyo niyo dukoresha kenshi iyo turiko dusenga. Nta muntu adasenga mu by'ukuri, nta muntu adasenga kuko gusenga ahubwo
haba hari ukuntu abantu bitahura nabi kandi ubutahura nabi kuko cyo bikora nyene nta muntu arondera ubutunzi adasenga bikunda no arashima n'umuntu aba mu mubabaro nabo nyene akoresha iyo nyene gusenga akoresha ni roho nyene ikora rero ngomba nerekane ibice bigize roho mu rurimi rw'ikirundi nibaza ko abari barakurikirana nibaza ko mumaze kumva bavuga ngo umuntu anafise amajwi abiri hariho ijwi rivuga cyane n'indi ryongorera ayo majwi abiri rero kugira mu muntu nk'ikiyago niyo bita roho niyo esprit mu rurimi rw'igifaransa canke ikaba mentale canke psychisme rero nifashisha igicapo n'ubwo ubwandu ubundi bizoza mu capa kuko biragoye gute kuvuga ngo esprit ngaha wicapa gute hari abavuga ngo esprit mu bwonko abandi ngo sabate mu mibiri wose kandi nabo usanga umuntu yabona ubundi uno munsi hari ibintu bita intelligence artificielle yigana roho yigana l'esprit ni nabo abantu ubona cyo babizoriyemo cyane ariko hari ikibazo je nibaje none ni gute uno munsi twe twokwitaho kumenya ingene intelligence artificielle ikora sinzige mu bintu bitamukine cyane ibyo bintu ubwenge bw'ubushushanya ukora mugabo twigeze twiga ingene ubwenge ndemano ukora mbere uko byabishije ni kubera ko banka ko abantu baba bazi kwiyumvira ubwabo ariko uno munsi umuntu abikene arabironka ko avuga ngo ni musabe nzoro ni mudodore muzugurirwa ni bimwe bikora wowe nibuvuga mwishengero mufisenge nabivuga abari muri science bafisenge nabivuga ni bya bindi nyine bavuga mugabo mu mateka atandukanye ni bimwe tuvuga twese kintu rero iyi roho ngira nayerekane mu kibundi ngene isanzwe ikora nifashishije cyangwa kugira ngo ibyo mvuga bishobore gutahurwa n'abantu baramuca hano nifashisha umuzingi sinzi kubona neza zanasubiramo kugira ngo uboneke neza bravo iyo rero igabuyemo ibice bitatu navuga ati n'amajwi atatu ariko kenshi twumva cyane mu buzima bwa misi yose nabiri hariho rindi rigira gatatu tutumva n'imikorere yayo itandukanye cyane n'ibyo masomo bagiye atanga ko buriye mbere ndetse ku buryo naho bibaye umuntu adashobora gusobanukirwa cyangwa gushaka gusigura igice cya mbere cy'ijyambere nibyo no kwita mu rurimi rw'igifaransa cyita le conscient mu cyongereza conscience le conscient ndashaka hano ariko ubona conscient ni iki cyane iki cyane le conscient mu kindi no cyita kabizi iki kabizi cyitwa kabizi kubera ko mu gufata ingingo gikoresha ibintu umuntu asanzwe azi abona bigaragara gikorana cyane ni nari mu kwiga mu ishuri abantu baciye mu ishuri babizi cyitwa les cinq sens ariyo kumva guhonja kumotera kubona no gukorakora n'igitanu l'ouïe l'odorat le goût la vue et le toucher n'aya masensansi iyi kabizi ikorana nazo ino kabizi niryo ryajwi bavuga mu ryongorera rivuga buhoro buhoro kandi kenshi riritonda iyo kabizi iyo hageze ku murango riguma rifata amajwi riguma rifata ibyo byose umuntu abayemo ibyo umuntu yumva ibyo umuntu abona iguma ubwonko busanzwe burafata ni nk'uko umuntu yavuga ati memoire kuvuga ko irafata
rero iyi roho kugufata ku murango kino gice cyo gifata iyo tubona twumva dushaka kumotera icyo kifata hageze mu ijoro kiraruhuka kikaryama niho rero iyo hageze mu ijoro kiruhutse hacakora kino kindi gice nacyo cyitwa mu gifaransa subconscient nanacise kitazi mu kirundi kita kitazi. Iyi kitazi abafilozofe bayigereranya n'ico bita l'animale, cyo kwita inyamaswa bakamugereranya cyane n'ihene, bavuga ko mara nk'ihene itaguma hamwe iguma igira amavuma bakita ihene. Abana bakacika umwana bakunze gukoresha imvugo nyine babaramata bakita umwana bari mu hagati y'ibiri by'abatazi. Iyi rero sikonsa nayo irafite igikorwa cyayo. Igikorwa ifise ni ico gukontorora ingene umuntu ahema n'ingene umutima utera. Muri make ikontorora abize biology muca mubyumva ikontorora systeme bita systeme autonome. Ivyo systeme limbique ayigize na systeme sympathique na sympathique. Ivyo rero nzobisigura hanyuma mu bindi biganiro turagira ko navuze ko urugero rw'ibiganiro bitoca hano ubu ndiko ntanga ibi bikoresho ukuntu bikora hano tuba kimwe cyose ukuntu genda turakironka. Iki rero ndavuze ko ari kitazi canke inyamaswa canke umwana. Iki iyo hageze mu ijoro cyose kiguma gikora. Nico gituma umuntu mu ijoro ushaka kumukora agakuka hindukizuko kadasinziriye. Nico gituma umuntu ashaka kurota ibintu kumuranga toshaka gukora. Nk'akaro ushaka kurota uri umunyeshuri ukubita mwigisha ashaka mukubita kwe mugabo muri kumwe uwe tofibaka. Rero byo byerekana ko iki kiba cyasinze cyakindi gikoresha ibintu bigaragara cyo bita mu gifaransa logique ni gufata ibintu nacyo gikoresha ico bita amarangamutima. Yandi majambo kikibika ni ububiko bw'amashusho cyo bita mu image mu gifaransa amashusho kibika amashusho kuko nk'akabone mvuze ni ndamuzi ni ukuvuga amashusho yiwe muri jewe mvuze ni umwasi hari ishusho yiwe muri jewe bafise ubundi ashaka kumita umukunzi hari ishusho yiwe afise muri we y'uwo muntu. Iyi rero aya mashusho ibika ikareka kandi ico bita amarangamutima mu gifaransa cyo bita emotion ayo ni amarangamutima. Iki gice nico gikerebetse cyane kandi gikomeye cyane gusumba iki cyane. Iki gice nico kidukingira mu gihe bisaba ko afata ingingo zihuta. Nk'akarorero umuntu ashaka kumwaharure bagira nkuba hafuza urusoro. Iyo ngo zivuze benshi bamaze kwashika nk'amapakura hari ntanda ushaka gusimba ahantu ku buryo we igihe umwagaruka akayitegereza n'inje nasimbi hano yagenze gute ni ikiba kirakora no kuvuga kirakora kenshi kiyede hari mu nyuma zifata kimbe kitamenya ni lakini ndabana nijyo kandi binashika hagara ugomba kugira accident ugasanga basimbye ugasanga nyana hari ibigeze gushika ari inkuru bigeze ko ari umukobwa se wiwe yari karakora imodoka hanyuma igajeke kirakoroka ikorotse ikigwa kuri se uyu mukobwa yari nyine ntanazi. Iyo umukobwa yaratumye imodoka ku buryo abakozi bashira bati byagenze gute uwo imodoka yateruye kumwe nawe kujana icyo muyandi majambo y'iki kirakora umuntu imbaga nyinshi cyane ku buryo ikiye ndashaka gusigura cyane decoration logique. Rero barashima ikirije control ubuzima bwose umuntu abamo hano. Ndavuga amafaranga winjiza, ndavuga umunezero wawe n'umubabaro n'ikintu kigukontrola ni nacyo nyine gishobora kuhinda cyangwa uko bishaka. Iki yije control abagenzi mugendana n'ibyo ubika ni ikintu kikontrola.
iki gice rero cyo gituma bisabwa ko turinda kugitahura cyane tukagita kuko nico dukoresha kenshi iyo n'igihe umuntu burya kenshi tuba dusa n'abantu mega tu automatique nk'amaboko iyo rero umuntu ari automatique nk'irobot no kubona niko tekikarakora n'akarorero uhema wowe uri kuranyumviriza n'ibyari urigera gufata kanya wibere kurahe ntushaka ubwenge niba uko uri kurahema utazi kurahe mugabo guhema ni imwe mu makorere y'umuntu ashaka gukontorora abishaka kuko iyo kontrole ubwa consciemment ukontorora ukoresheje kabitsi nzona bisigura mu kindi ganiro ingene uguhema ariyo inzira umuntu ashaka guca kugira ngo ashike ku yindi ntambe uvuga ntirenge kuri zindi leta rero uko guhema niko ndavuga ni ukontorora mu gihe kenshi ariko iyo ukeneye guhindura kenshi ingene ibintu bimwe bimwe cyangwa ingene wiyumva birasabwa ko ukoresha guhema nyine nako kantu wanashimye usanga bakibishaka mugabo uzogasigura ku buryo umuntu aca bitahura kuko ibyo niko ndavuga ni ibintu bisanzwe ufise navyo mufise ni ibintu wowe nyine ushobora kugenda ugapima ukavuga ati aha yawe cyangwa yavuze ukuri ariko icyo baguhamagarira si ukwihuta kuko bakunze kurusha nk'abenshi wowe nyine ugenda upime kuko hazogera n'igihe utegeka kumenya ko ibyo jewe bitse hano bitandukanye n'ibyo bitse muri wowe kuko nk'akaro tugize mu bintu nsanzwe umuntu asanzwe ashoboye ushaka usanga jewe ushoboye kwigisha undi asanga ntabyo ashoboye washoboye gukora ibyo bisigura ko buno bubiko bwacu tubika bimwe ni nk'akarorero uvuze kuko navuze ko abascientifique iyo ubwonko babwitaniro kuri grand ordinateur kuvuga ordinateur natwe ko yiguza rishasha ibifite ushiramo amaprograme mbere y'ikoresha none ugenda kumviriza umuziki DJ ashiramo amaprograme n'ifasita akazi kiwe ugenda gukoresha mu budandaji n'akazi ashiramo porogaramu zo kudandaza ugenda kubikoresha ku ishure agenda gushiramo umuziki umuntu wese ashiramo ibintu bivanye n'intumbero afise nibi nico kimwe mu gihe bamaze gutaha ko ari super ordinateur icabikora kwitaha kuko ibintu abantu bagiye barakora bimangaye rimwe turabona bagenda barikana ibintu nsanzwe ufise igice kigira gatatu ni igice cyitwa l'inconscient mu gifaransa inconscient ijambo nabonye byokora nabyo mu kirundi ni ijambo bita kibirengeye baramuka inconscient mu kirundi bita kibirengeye mu madini bacita iyo inconscient muri philosophie no muri psychologie kandi n'abantu bamaze bazi nka Freud kiyacita rosa ikirengeye muri mu madini nico bita Saint-Esprit canke mu kirundi bokwita roho mutagatifu ni roho mutagatifu kubera ibi bice bya mbere bibika icyo n'ukwita amakuru ya kahise icyo n'ukwita mu Gifaransa mémoire ni stockage ya mémoire ni ukuvuga roho irafise ibice bitatu ibyo bice bitatu ibice bibika amakuru ya hafi na ya kera hakaba n'ikindi gice iyi mémoire idashikamo aricyo baca bita roho mutagatifu ariyo roho nyirana imikorere yacu ntabwo biri bice bibitaho kuko bikoresha kahise mu gufata iki nacyo gikoresha bigaragara hamwe ntari icyakoze ibindi bishobora gutanga ntabwo ushobora gusanga umuntu ntabwo wavuze mu filozofi yitwa Piaget baramutse gukoresha mu mashuri Piaget niwe yavuze ngo l'intelligence c'est quand la connaissance n'est pas bivuga ngo ubwenge ni mu gihe ubumenyi butariho ntabwo umuntu ashaka gukora ikintu uravye imyaka afise ninge nabayeho n'ahari atahana yigeze ahurira n'abo bantu bo babaza ibyo bintu ukabona umwana arakoze indege barakayikora kagenda hariho umwana nigeze kumva muri Sierra Leone umwana w'imyaka 12 yakoze iradiyo akora iradiyo afatiye ukuntu aho bari basanze bari ataradiyo rihari rero iradiyo yakoze
kugira ngo bimenyekane uko yakoze iyo radio amafrequency yayo agenda kubuza iradiyo y'igihugu gukora bacana mu ndende. Uyu mwana bamurada ati uyu mwana nta shuri yigeze cyane ndetse nta n'aho yigeze ahurira na bino bintu by'umubyeyi by'amaradiyo ingana akora ni ukuvuga hakoze iki icyo bita rero bacabuye bacabita abana barabasiduwe aba rero basiduwe ni ba bantu batagira atse cyane gushika cyane kuri kino bintu birasabwa ko n'abandi batashobora kubyiga birashoboka. Rero ibi bice bitatu nivyo bikonora umubiri hano dukiraho umubiri cyo muta mu Faransa no ko umubiri ugaragaza ibiha imikorere y'ibintu bintu byose navuze bibiri na chacha bibiri nivyo bita mu Gifaransa personnalité. Personnalité nzo gisigura ico gisigura ubwacu personnalité. Personnalité ni kuno cita mu Kirundi murashobora muri commentaire mukoze kuno cita sinzi ko mucita ukamana mutima n'icobisho aje bita emotion sinzi ko mucita mu Kirundi niyo bita personnalité niyo bikorere neza mu Rwanda hari abashaka ko ari personnalité malade toxique ugasanga umuntu abona ibintu gusa abona ibibazo gusa nayo ni bita personnalité umuntu ugasanga abo hari ubona ibibazo umuntu abona byiza kugira bavuga ngo abakene n'abantu babona ibibazo iyo hashikiwe n'ikintu mu gihe umutunzi nawe abona ibakwe mu gihe hashikiwe n'ikintu urumva ne kubona tambaye. Rero iyo bavuze kumva kubona kwiyumviye hakurira amaso si yabona habona habona ububiko buri hano amatwi siyo yumva habona ububiko buri hano n'akantu hari umuntu ashaka kubona video ubwo yaje kava kubera iki ikibazo kiri y'amahanga mutima yigirira kumwe kugira ngo umuntu afate ingingo ni ibibanza gukorwamo kandi gato cyane kabisa hanyuma umubiri ugashobora icyo bita action cyane igikorwa muri psychology bacita comportement. Ibibera hano nivyo bita attitude muri psychology bareze bagutya ni stimulus ou un organisme ama reaction. Iyi stimulus ni nk'akarore habaye ikintu hanze ibibera hano nivyo bita ibibera hano hamwe gace tanga reaction. Rero ubu jewe ibiganiro tuzo turatanga hano nibyo za gushimangira imikorere kuko muri psychology ntabika nabike twiga muri philosophy ntabwo twiga kubera ko hari intumbe nabanza wazanye amashuri cyashaka gushikako mugabo no munsi birahari kunabikeye ibintu abashaka kubibona. Rero ibi bikoresho imvuze nibyo tuzokoresha mu biganiro turakurikirana byose muri ukurikirana ibiganiro byise turendere bw'Imana kandi nje bikoresho buzima bwa misi yose mu gusozera tubiganiro cyashimikiye arasho kiganiro cyane cyashimikiye ku bikoresho ukoresha mu konzerwa bw'Imana kirangenga ubukurikira ndosigura uburyo bino bikoresho bibaho muri science no munsi muri science ya kino gihe babyita programmation. Ngene iyi programmation iba ngene itangura n'ingene umuntu ashobora kwihindura akagira uko ashaka kuko kenshi usanga umuntu akoresha ibyo yakuye hasi mu baye bikaba ngombwa ko we ubwira bwa busubiramo akabihitamo akabati nkoresha cyane nkore cyane cyane niho duterekanye n'uburyo ushaka gufuta bimwe ugashyiramo ibindi kuko ubwaco inigi gifuta kibika byose kuri ko bavuga ati bacita super biraterwa ko kibika byinshi cyane muri byinshi kibika ni gutufuta bimwe ugashyiramo ibindi eske dutoyo gufuta iriho irihe ni ibintu byose go. Rero nugira ko ndabashimira ku mwanya twamaranye nkabasaba ko uwumvise kino kiganiro agisangiza abandi bashaka gusangiza abandi kugira ngo ibi biganiro nakoze hano nashaka kuzokora hano nashaka ko dufasha n'abantu kuko
mu ngwara tugira hari kutamenya ingere n'ibikoresho kuko n'isi wanasimu aheresha ngorane ntambara kena usanga basanga ngorane ni kubera ibi bati babagize no ubwabo tubisangije n'abantu kabitanga kabisangije n'abantu kubyo nawe ushaka kubisigura mu jambo ry'wawe ni wowe wabitaha rero ndabashimira mongera mu bakozi